vuga izina ryiwe tumumve vuga twumve ninde uwatsinze ni DJ Zenobino akaba yatahukanye miliyoni 10 bose barorera mukomera amashi menshi amasi menshi kuri DJ Zenobino kadusabe ministre wa communication ashobore kuza gushikiriza miliyoni 10 mbere na award DJ Zenobino. Izonderera Zenobe azwi ku izina rya DJ Zenobino niwe yatahukanye agashimwe k'imiliyoni 10 z'amarundi mw'ihiganwa Irebe Best Influencer Award ry'uyu mwaka 2025 ihiganwa ritegurwa n'isamirizi Irebe FM. Ivyo birori bikaba vyabereye mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa 19 ushira wa 20 kigarama umwaka 2025. Bonaryowe cyane aryowe ko niteka ridasanzwe kwashoye gutana agashimwe nk'umu-influencer wa mbere mu Burundi mu mwaka 2025 ama nkaca ndonka n'amafaranga atari make miliyoni 10 z'amarundi binzo gushima cyane nkuko no mu video nakoresheje mu higanwa kirazira gucika intege kubera ko ingabirano y'umuntu yashaka kumutuma atera imbere. Jera nabwiye ko nize ibijanye no kubaka amazu mugabo mu nyuma tsanisanga ndiko nkora akazi k'ubu DJ ari naho kwisashoye gutahukana aya mafaranga n'ubushimwe mubona kandi ndabasavye umuntu wese afise ingabirano yiyumvamo simaka twese tuba DJ ingabirano yashaka guteza imbere ugashika kure hashoboka. Abanoye bose ndabashimye cyane abifuje kuno ntivyakunda ndabashimiye cyane mukaba wahezagiye cyane mu bandaye mushikire bigoba by'abarundi bana mushikirwa vyanjira cyane kubera ko mwantoye kubera ko mushikirwa vyanje ni mbere ni heza cyane ubushime turose bwo mu Burundi turifuza kuronka nubwo muri Afrika nubwo kwisi yose maze igihugu cy'u Burundi kibandaye kiyo kirakangana amakungu abantu baje bigabana bateye intege cyane ndabasavye gutera imbere ndabasavye kongereza ingufu cyane kubera ko uyu mwaka wari wa kabiri umwaka wa gatatu haba ingufu zirengeje incuro 1000 maze hazawe kuri mu influencer amahera menshi asuma yiwanje aronke kandi n'ibintu birengeje kandi ikindi ndabasaba no gushamana makategori kubera ko harimo impano nyinshi dufise mu Burundi zitabonetse mu mwanya bashobora nabo kuronka amahirwe yo kuba nkanje kubera ko nagira navyo niteze nibaza ko mumvise projet yanje yuko hari bazo vyinshi batubajije ku bijanye nico ama societe afise amafaranga cyangwa nyamitaye wodufasha ndatumiriye gushira amafaranga mu jeune bafise ivyo bakora turafise social media zinjiza amahera menshi cyane ndazireza amanota menshi narose kwa social media zanje nasipostinze video yarabwe n'abantu benshi irashobora kugira impact ku buryo nayo ishobora gutorwa mu bandi wandaye dushikirana dushikire imano maze Burundi wandaye butera imbere. Ivyo birori bikaba kandi vyari vyitabwe n'indongozi zitandukanye harimo umushikiranganje ajeje gutuma tumanako amakuru Gabibu Gaga hatibagiwe Desire Manirakiza arongoye umugambi w'igihugu payeje. Amajambo natatu ijya mbere ijambo ryo gushima no gushimira Irebe FM shimira n'abasanzwe batwara Irebe FM ndiko ndavuga Augustin na directrice wa radio ndabashimira kubona barashoboye koorganiza kino gikorwa kugira ngo bashobore guhimbaza uno munsi ari umunsi duha agaciro akazi k'uburi influencer kugira ngo abantu babone yuko atari akazi kajanye n'ubugenegene mugabo ari akazi gashobora gutanga ikizere ku barundi. Ijambo rya kabiri ni ryo gushimira aba bose bashoboye kuja muri no higanwa. Murazi yuko ihiganwa n'ihiganwa hahiganwa benshi mugabo hatsinda umwe. DJ Zenobino ashoboye guronka kano gashimwe ndamukeje cyane mugabo ndakeje n'abandi bose baje muri rino higanwa kugira ngo bashobore
kwerekana impano basanzwe bafise, hanyuma Uburundi n'abarundi bashobore kuharonkera akoyonotama mu kwerekana yuko mu Burundi hari ibisanzwe biriko birakorerwa. Jambo rya gatatu n'igisabo. Igisabo cyo kugira ngo iri higanwa dutangura uno munsi abantu benshi barashaka kuba babibona yuko turiko duhimbaza ubugenegene, mugabo nagira ndababwire yuko kwisi nzima iki gikorwa turiko turakora uno munsi ni gikorwa gihambaye cyane kubera ko cerekana ishusho y'igihugu. Abatwahaye abari muri no competition n'abantu bakomeye cyane, si abantu bari mu bugenegene gusa, mugabo n'abantu bariho kugira ngo bashobore kwerekana ishusho nziza, ishusho y'ukuri y'igihugu. Igisabo rero no kugira ngo abagwizatunga bari ngaha, abantu bose bafise aho bashika, babone yuko iki gikorwa ari igikorwa cyo gushigikira, maze umwaka uza tuze dukore ihiganwa rikomeye cyane, wanashaka mu yindi myaka dushobore kongereza tuve mu Burundi, mugabo twugire ihiganwa ry'umu influencer mukuru wa mbere wo mu karere k'ibiyaga binini no muri Est Africain. Ku ruhande rw'abateguye iryo higanwa ngo aboshi rero barafasha mu kwamamaza ubwiza bw'igihugu. Augustin Habyarimana ati indoto za mbere ndamaze kuzishikako. Rino higanwa risigura kwanza amahoro mu gihugu cyacu, kuko murazi neza ko ata mahoro nta kintu kimwe cobaho. Nimba uno munsi ugwaruka rushobora gukorana rugashigikirwa n'imihinga itandukanye, tukicara tugategura ikintu nk'icyo muhejeje kubona, nuko dufite amahoro. Ibyo nabyo tubikesha leta y'u Burundi n'ingabo z'igihugu, tukatubashimira. Hama ico bigamije, tugamije guteza imbere cyane bivuye ku mutima best influencer, aba influencer mu Burundi, na leta nayo turayishima ko yarabitahuye. Ariko twari bya makomantere menshi atandukanye kuva kera, tukabona aba influencer bafatwa nkaho mengo n'abatandero n'abatukanyi ntaco bamaze. Tumaze kuyibona mugabo muri bihugu twatemberemo dusanga bo bantu babatunzi bakomeye kandi bamamaza igihugu cabo. Ni nayo mpamvu mwabonye icivugo cy'umwaka wahera twavuga ati ibyiza by'iwacu umunezero wacu. Bo ubwabo ni ibyiza by'iwacu, aba influencer n'ubyiza by'iwacu. Ntibabe ikibazo ku gihugu, ahubwo bo n'inyishu ku gihugu cyacu. Intumbero no kugira ngo buri murundi wese abimenye, bashigikirwe. Niba mara gushigikirwa ibyo bigahabwa agaciro, igihugu kizotora koyoko, kubera yuko nabantu bafise ijwi rishika kure. Iyo bari ko baravuga ikintu runaka cyangwa se bakayira ama poster runaka bishika kure. Mu gihe natwe twifuza ku gihugu cyacu cy'u Burundi cyamamagara makungu, nta bandi dufise, nta yindi nzira usivye mu influencer. Birababaje gukora ikintu gafatwa mu kibano nkaho mengo ntacumaze cyangwa nkaho mengo wataye indero. None ubu no munsi murabonye ko wa mbere atahanye miliyoni 10, amakategori yose yagiye atwara miliyoni 2,500, 2,500, abakare gatwara miliyoni 500, miliyoni 500, na upcoming umwana mwabonye atwaye miliyoni. Bijya bibatera intege, hama igihugu nacako akunguko ka mbere uko aya ma image mwana twafashe turyohewe turi mu bintu nk'ibi arashika kure ku isi yose. Uno mwanya biroroshe gutanga message ku isi, baramenya tu Burundi burahanaha. Turiko tugerageza kugira ngo dukureho cyaceyi twasanze twarambaye, no kuvuga jewe nawe nabandi dushobora kwikora ko cyaceyi cyuko barondeye Burundi babumenya mu ntambara, bakabumenya mu magogwa, bakavuga ngo mu nzara, kandi ubutwarateye intambwe turi mu bindi. Ibi rero igihugu kiravyungukiramo cyane. Mwana abonye ko ubuheze nyine cyo bari mukuru w'igihugu ko yatumye ko abafluencer bose akabumviriza, akabaha ijambo, kandi yavuze neza yuko yasanze ko arugwaruka rufise kazoza murigo, kandi ako kazoza kazogira nakamaro igihugu cyacu ciza cyo Burundi. Inyungu nimva ko ari yo kuri bo no ku gihugu no mu kibano. Nova ko indoto zanye za mbere noshimira Imana ko nazigezeko, ko ari uko batahurwa bakabamenya yuko bariho kandi bakora ibintu vyiza. Iyindi ndoto ofise nuko tukiri mu ntango, murazi ko kiri gice kigira kabiri. Novuga yuko tugiye tubona aho twokosora nico twokongerako. Nibaza ko indoto ziracabandanya kugeza umunsi nzovuga nti ya ndoto yanje yakunze ko ndayifuza. Ico noshikiriza nuko noshimira imenyesha makuru abadushigikiye muri iki gikorwa, cyane cyane Page. Mwabonye ko Page yaduparenye muri byose, haba kuyiserukira, haba no mu buryo, n'abandi bose bagiye badushigikira. Hama nkamagarira abandi bose mu mwaka wa 2026 kuyihurumbira
baza kudushikira ari benshi kugira ngo niba umunsi twatanze miliyoni 10 hazogira ko dutange miliyoni 100 cyangwa dutange miliyoni 200 kugira ngo wa muntu tuzihaye aca atanga akazi mu rundi gwaruka nka 50 cyangwa 100.